a depressed army. The South African army is experiencing a sense of despondency. They are burdened by reflections on the greatness of Nelson Mandela and the principles he embodied as a commander-in-chief. As they assess their current situation, they cannot help but wonder how their country has fallen to such depths. They acknowledge the influential role that leadership plays in the rise and fall of nations, and in this case, they perceive it as a leadership issue. The leaders in question are primarily motivated by self-interest, particularly their desire to exploit mineral resources. The South African soldiers question the rationale behind their deployment to support a dictator in Congo, who openly perpetrates violence against his own people. Nelson Mandela, were he still alive, would be deeply saddened by the current state of the African National Congress, ANC, and its transformation. Instead of a united force working towards a common goal, the soldiers witness internal conflicts and violence, with one soldier killing another. If jet fighters were to be deployed, it is feared that the pilot's actions would lead to the annihilation of an entire base. These incidents serve as a wake-up call, highlighting the need to confront the truth and withdraw from the Congo, rather than continuing to deceive themselves. The soldiers on the ground are keenly aware of the reality they face. They understand that the M23 rebels should be engaged in dialogue rather than fought against. They also recognize President Tshisekedi as a dishonest figure. Consequently, they foresee the inevitable failure and disastrous outcome of their mission. It is imperative to communicate the truth to the people. In 2013, it was not a victory that led to the M23 withdrawal from the war. Rather, they made the decision to retreat independently. As we mourn the loss of these two lives, it is crucial to contemplate the situation carefully, as this is only the beginning of the challenges ahead. Meanwhile, we hear that they were fighting because of a woman. We will talk more about this in another post. Leta duheza agaciro leta yatwanze kandi twanga turi abantu ba leta twanga turi abakongomani turi abantu ba leta turi abakongomani tutarasabye nationality umupfu rero ntiyantanze kuba muri kino gihugu umuntu twagihuriyemo kino gihugu twebwe imsisi zatuririye muri kino gihugu imsisi gatare za rwivuga umupfu rero atarazo umuntu twabanye muri kino gihugu n'umutwe abapfu rero bagiye kuza basanga twego tuba muri kino gihugu ariko ikiza kidutangaza nuko leta itazibimenya twayibwira amakuru yacu ntiyumva iki gihugu ni twebwe twakibanjemwo abapfu rero bagiye kuza baturuka ibupfu rero abapfu rero baturuka irwindi baza guhinga ibigori basanga tukibamo insisi zaziturya tukiragiriyemwo n'abagore n'abana tugituyemo ariko nanone leta imishike ayamoko yandi yose abakababesho twege bakatugaya imba ntituzi cyo baratuziza ariko ntitwasabye nationality ngo mureka twandike inzandiko tuye gusaba nationality ngo tuba bakongomani oya Kongo yagabuwe muri kino gihugu Kongo yagabuwe tuba muri kino gihugu umuzungu yagabuye Kongo tuyirimo umuzungu twaramwikore ku mutuku independence yagiye kuba tuba muri kino gihugu ubukomye bw'abazungu twabuciyemo turi hano abavira n'abapfurero batuye fo mu mishasha kino gihugu cabijomba ariko tukirimo urakoze yego ugize neza hanyuma reka ndifuza kuko hari ubutumwa cyangwa se wohuza kino kibazo mufite muri bijombo cya groupement ugahuza n'iki kibazo cya commune cyo mu Minembwe ukagira ubutumwa ugenera umunyamurenge ahantu niko umunyamurenge agomba kumenya hejuru y'iki kintu cyo kuba leta ibaha icyemezo igasoza kandi kagigarukaho bivana n'abaturage cyangwa se abaturage ntibacumve ntimumve kuko mugomba kugira groupement nk'izindi bafite ndibaza kuko muri mu magroupement magize nimba ari groupement bavira hariya mufite amagroupement cheferi bavira yego mufite amagroupement agera nko kuri 7 iyo umunyamurenge ikaba abangana gukemwe mwese imana nishimye
ubundi nishimiye kuba mwakwitabiriye abangana gutya muri bakeya mwatekereje gukora igikorwa ntacyo mutoshobora kuko muri benshi cyane. Jewe icyo mbabwira ntabwo mvuga amagambo menshi bayavuze bayarangije, ariko cyane ngiye kubwira abamama nimwe mugomba kuba hafi y'abana banyu b'abahungu n'abakobwa. Aba bose mwasize hano nimwe mwari mugomba kubacumbira wa munsi, ariko kuko mwagiye bamwe niyenda baguye umwuma bagwa ku misozi. Abakobwa ntimuruzi ko nambaye ipantaro? Ntabwo nageze nambara ipantaro, ntabwo nigeze kwambara butsi n'ikirato gifunze ubusanzwe, ntacyo nambaraga imyenda nk'iy'abakobwa. Ariko kuko nagize ishari ngira agahinda kwa basaza baje babapfa, cyo cyatumye nambara gutya. Mugomba kubabara mukagira agahinda. Mwebwe ntabasaza banyu bapfuye hano? Twe barapfuye benshi, bituma nica gahunda nari mfite. Ndavuga ngo ngomba kubabarana n'abandi. Kuja ku rugamba si ukujana imbunda. Ubu nyine abadamu nibo bariko bikorera ibipoyo kuko nta bahungu barafite, kandi sinzi nimba abakobwa muzokora abahungu barashize. Basaza banyu bamara gushira sinzi ko mwashobora kurwana urugamba. Nimuhaguruke dufatikanye tuje ku rugamba. Urugamba uzajana ibiryo, uzajana ikintu cyo cyose. Jewe nzajana imiti, nawe ukajana ibiryo, undi akajana imbunda, tugafatikanye tugakomera. Jewe sinoseka cyagitwenge muri mu guseka, ntabwo nezerewe muri kino gihe. Napfushije abantu batagomba gutuma nosekera abandi. Mugikubita igitwenge mukagisubizamo ntimurababara, ariko uwababaye ntazaseka. Ufite agahinda ntazaseka. Sinzi ukuntu mwava muri iki gihugu mwataha mugakubita bene icyo gitwenge. Mubabare, mugira agahinda, mugira akantu ku mutima kabatera ishari. Nta muhungu ufite amaguru atatu hano, twese nabiri tugomba kujana. C'est seulement le conflit de l'Est entre les mains des chefs coutumiers. Ça va être réglé amicalement, sans problème. On exagère un peu trop ici. Donc pour eux, il n'y a pas d'option militaire, juste l'option régionale. Toute guerre finit par une négociation. Je te donne une illustration. Le 2 août, la guerre du 2 août commence. Le 7 août, il y avait déjà une rencontre entre les rebelles et les gouvernements. Tu sais quoi? Vous avez refusé de rencontrer Kara. 5 ans après, ça s'est soldé par une négociation. Vous pouvez décider de vous rencontrer seulement à l'enfer ou au ciel. Mais après 6 mois, une année, vous allez toujours vous rencontrer, que ce soit en Angola ou à Addis Abeba. Alors, pourquoi gaspiller et les richesses du pays et le nombre de morts pour une question qui finira par une négociation? Lorsque vous décidez d'aller négocier avec les dirigeants des pays étrangers, qui ne vous doivent rien. Il faut reconnaître que Kagame ne nous doit rien et nous ne devons rien au Rwanda. Le conflit, c'est entre nous, les enfants du Kivu. Qu'on nous laisse gérer cette question-là entre nous, les enfants du Kivu. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vais faire une proposition. Si on remettait le gouvernorat entre les tribus minoritaires, je crois qu'il y aura une solution. Les tribus minoritaires? Oui, oui. C'est-à-dire? Mais au nord Kivu, un Mutusi, comme gouverneur. Ou tu prends un Munyabusha, tu connais le Munyabusha? Tu prends un Munyanga et un Mouhunde comme gouverneur. La question est réglée. Au sud Kivu, tu mets seulement un Munyindu. Ils vont régler parce qu'ils sont minoritaires, ils vont jouer au consensus. Ou mettez une femme, les Faïda Mangila, ceux-là, les Élysée Mounembe sont là. Mettez une femme comme gouverneur de province, des tribus minoritaires. Il y aura consensus, il n'y aura pas conflit. Merci beaucoup pour vos analyses. Hein? Mais je vais terminer. Oui. Parce que, au fait, tu as combien de costumes là? Parce que chaque jour, si j'avais ta taille, je passerai chez toi à prendre. Ce sont les choses du monde. Ah oui. Ce sont les choses du monde, visons les sièges. Ça, c'est le plus important. Voilà, merci beaucoup, Barnabé Milingagno. Avec plaisir. Voilà, alors Télé 50 est ouverte. Merci beaucoup. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, Arlette Boutella, qui fait déjà son entrée, en train de préparer son journal. Il sera 20h dans les... Burundi abasirikare barenga 440 babafunze baregwa guteza imvururu no kutubahiriza amategeko y'intambara ni nyuma yuko banze kujya kurwana muri Kongo. Burundi aho inzego z'ubutegetsi bwa gisirikare zafunze abasirikare bagera kuri 242 kuva mu kwezi kwa mbere y'umwaka bafungiye muri gereza enye arizo Bururi, Ngozi, Rumonge na Ruyigi.
ni nyuma y'uko banze kujya gufasha ingabo za Kongo kurwanya inyeshyamba za M23. Eloge Wilikaneza nibyo atubwira. Amakuru y'Amerika ryahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahorero ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare. Bumvirijwe aho bafungiwe ku 12 ku kwezi, baracarindira ingingo ya sentare. Abafungiwe Bururi 21 no mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga. Bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mu Ruyigira Ngozi amasoko yegereye abasoda bahafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwa 12 mu 2023. Abo mu Rwigi 34 bahashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere, mu gihe 84 b'Ingozi bajanyweyo ku maganekerezo ya 22 na 23 yuko kwezi nyene. Amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana bafunzwe. Abo ba mbere babimenyeshejwe ku 20 ku kwezi, mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru ku 22. Nkuko amasoko yegereye abafunzwe yabibwijwe ry'Amerika, abo basirikare bakurikiranywe ku vyaha bibiri nyamukuru: imigumuko n'ukwanka amategeko y'intambara. Umwe mu ntwazangabo atashimye ko umwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanka amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yishora ku icumu. Eka na Maître Jean-Claude Ntiburumusi, umukuru w'igisata c'amategeko mu ishirahamwe Akate Burundi rivugira abanyororo, avuga ko abasirikare bemerewe kwanka amategeko. Sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanka itegeko ahawe n'abamutwara. Sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare, ariko ndumva ko kwanka itegeko bibaye ari bisanzwe ho hava haba kajagari. Ariko rero iyo itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye, umusirikare arashobora kwanka ico ahamagariwe gukora, kuko anagikoze arahava kagihanirwa. Ivyo biri mu ngingo ya 31 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Niko Maître Ntiburumusi yatwandikiye mu butumwa bwanditse. Umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi ry'Amerika rimaze kumenya ko afise umwunganira. Maître Ntiburumusi asanga ari uburenganzira batwe, kuko mu gihe icaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga, umuburanyi yabwirizwa kuronswa umushingwamanza n'inzego z'igihugu. General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare c'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura. Tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye. Ariko umwe mu ntwazangabo ifise ipete ryo hejuru yabwijwe ry'Amerika ati nibisanzwe birazwi ko abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanka kurwana na M23, ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara. Hari abamaze no kwirukanwa mu gisirikare. Umushikiranganji yajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye. Alain Tribert Mutabazi yatwishuye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro kubamenyesha amakuru mu kwa mbere 2024. Ivyo mubajije nta vyabayeho, mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufise atomoye. Uwo muco yatanze ijwi ry'Amerika ryawuronkeye amajwi. Boba bayitwaye nabi, banyegeje nabi, bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho. Bajya rero baca baheza gakosorwa hisunzwe amategeko cyo discipline militaire. Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 29 ukwa 12 umwaka uheze yari yabitanze ku muco. Ndayishimiye ariko aremesha ikiganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko. N'ubu wogenda aha ku Mutukura uraza gusanga bapfunzwe, n'abari muri Somalia urazaga bapfunzwe. Hari abantu hamurunturuntu, uba i Kongo, uba Somalia, uba Central Africa. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'abarundi bagwa ku butaka bwa Kongo barwanya M23 naho hari ababinebagura, asigura ko baba bariko bahangana n'iterabwoba. Ingwano n'urukino rwo gupfa, wanka gupfa ntuba umusodo uca witahira. Turatabarana muri Somalia, turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa. Muri Somalia turagenda Central Africa, Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Mu bazi kubuzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, imbonerakure za CNDD-FDD, abagabo babuze abahungu mu mezi abiri aheze. Kandi yari asanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurangura imbonerakure ku mutumba. N'abavyemera rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo, twumva ati naka yarapfuye, naka ntakiriho. Abagize amahirwe bakagaruka rero bagenda baduhaye amakuru nyene. Yajanye n'abandi yagiye ku rugamba aho hakurya muri Kongo. Ariko rero inyuma yo yaya mezi abiri tumenye ko
umwana yapfuye mu butegetsi niho twaje twumva umugambwe twihanizwa ko kizera kikazira ko twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziramwa gusa. Umunyanga mukuru wa CNDD-FDD Kevin Ndikuriyo mu biganiro yamenyesha amakuru Bujumbura mu minsi iheze yaravyiyamirije. Igakera bari batsimbonera kuri arituntu tudukoko kuko twege muri maki hari bari ngo umuguta none umuguta wo mari 10 upararanganya igihugu gute imbonera kuri zagiye muri EDC kandi zigira vyore iki kintu wabibabahaye aransumbya amakuru kuko je ntavyo narinzi muri Kongo twebwe cyo tuzi ari ingabo z'Uburundi naho ingabo za EAC zavanywe muri Kongo kuva mu mpera z'2023 Uburundi buracafiseyo abasirikare ku gataka ka Kongo baharurwa mu batayindwi. Ico gihugu casinyaniye amasezerano na Kongo yo gutabarana aho uburenganzira ingabo z'Uburundi kwinjira muri Kongo uko zivyifuje. Umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'50 vy'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amarundi hafatiwe ku rugero rwo kuvunja muri banki mu gihe ayanganuko nyene yahabwa leta. Ijwi rya Amerika yabashije kumenya kuvyerekeye abagwa muri Kongo kuko ata amasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika.